Ikibazo c'igitoro mu gihugu c'u Burundi cabaye akananira abahinga. Na gikeyi kibonetse kino gihe aho kugiha abagize imisi bagitondeye ngo bagiha abo bita aba VIP. Abo bita aba VIP rero ni babantu igitoro kije usanga bariko bakorana n'abapolisi, bagakorana n'abapompiste bajya batanga igitoro ku ma station, hanyuma bamwe bagize imisi bagitondeye bagaca bataha zirayoye, bakaza bumva ngo igitoro kirakamye. Mwumve ukuntu nk'umuntu agize imisi 3 agitondeye acamererwa. Mwene wacu uvuga nukuri abajeje intwaro nukuri bakwiye guhaguruka ico kibazo, kuko batahagurika ico kibazo twebwe abantu bato nukuri muri ibihe turimo uyumva yuko ari umuntu muto azona igitoro kuri station, nukuri je ndabona ko bizogorana cane, kuko wewe nk'ubuca wibaza wewe ukora transport, ukoze transport uratonze ahantu wahiriwe urahiriwe kandi uraharaye imisi 2 cyangwa imisi 3. Wa muntu aje guhagararira ya station iki atanga igitoro, aho kuvuga ati benyabona aba bantu bamaze imisi ngaha ni mu batunganize mu bahe igitoro, ujamba gutazanye 220 ngo shange 30 ngo nta gitoro no umva haca hiyizira babantu baba cyangwa n'abapatro nibo ayo mafaranga bo kuri bo babona kari bisanzwe. Nico gihe bariko batanga amafaranga wewe uhamaze imisi 3 wewe bakubona nk'akayabo, bakubona nk'akayabo menga nta gaciro ufise. Je nk'ivyabaye je navuze ati none ibi bintu biri mu gihugu nyene kirimo amategeko vraiment ati bintu nako biteye isoni. Cyayibaza vraiment umukomiseri muzima sitsi akaza ari bivyasaba kuhagararira abatonze abahamaze imisi kugira abantu igitoro, agaca afata imodoka zitonze umurongo ziri imbere ziri ku mistari ziri mu mategeko, akazaka kontaki agaca yakaba shoferi kontaki kugira ya mirongo ayigire boroke, kugira za modokari zaba boss ifitiye amafaranga haba aribo bantu igitoro. Gitorejo cinwereye bajya bahindi bo muri Aziya nibo binwereye igitoro. Turiko twimva tunegaye none nyine umunyamahanga kubera amafaranga aturutse twebwe abene gihugu turi ngaha. Jewe ngize ndavuga yavuze ngo kwanza ngo vyihuse ngo muhungu ngo banza mwambike minoti, ko je navuze ati komise je vyo naraho nyambika minoti je ndabona ko mbabaye ibintu niko badukora ntibira imodoka uziboroke uzake kontake turi ku mustari dutonze ushatse kugera kuki ngo wagumutse nyo muse ndakuraza mugasho mbwa je kundaza mugasho nibisanzwe, ariko umenye yuko jewe uzomumfunze undenganije kuko ndiko mparanira agateka kanje, ati ko yamanyango uri kwakora nta mpasha kwawe yasabira ngo sawa nayo ngo turabira. Nukuri muri uwo mwanya igitoro kiratangwa cyose kirahera, iyo minoti ibona kumvako ndavuga ati sha kinukuri karengane kari muri iki gihugu kararenze. None nk'ubu nk'umuntu nk'uyu ati bo bari nka batanu bameze nkawe mu gihugu, ati none ubona vraiment bomarika bene gihugu bajeje kuri vyaratubabaje gose turababara. Tabura ko tugira tuvuga ati nakundi jonje gitona je nasaba ati nyabuna nk'abashefu bafise agatima k'ubuvyeyi bashe kwiyumvira ati nakararuriye aha hantu nukuri boza bashaka ku station kugira baze baraba akarenganyo abantu bato baba bariko baragira barabico bokora no muri hose twebwe twabona ko twopfira mu miryango kubera iki ataburyo bwo guha abo bantu badakunda abandi tuba dufise. Ego Kazi ubwo bukene bw'igitoro bwabaye ndanse ku buzima bw'abanyagisagara ca Bujumbura ni nyinshi, kubura ikibunguruza, iduga ry'ibiciro ku bidandazwa nka vyose, eka ubuzima nka bwose busa n'ubuhagarara. Kwiyunguruza muri kino gihe tufata ko ari igihano kuri bamwe. Ubu kwiyumvira kuja mu gisagara hagati ni ngorane, uriyumvira kugenda ugaruka gute? Mwiriwe mwigisha ndi wa mahoro
nanjye murabona narindi muri pire nakubitiye muri pire twararingiye kurangura muri bata kuko nsanzwe ndarangurira urabona nasohotse muri bata maze kugera ngaho kuri parikingi murabona ko twasanze bisi imwe muri make nayo yari ntiyafata direkisiyo dufata numva ko twaca dutonda umurongo kuvuga jewe narindi sinzi ko mubona iyo nyubakwa ndende ni biro ni metrokomere ni inzu y'ubudandarizo bwa limitere niyo wavanye kuri barishe santrale gushikaje nyene bya by'ubudandarizo bwa limitere bugera umva ko kugira umuntu ave ashobore kuva hariya inyuma twaca tubanza kuyisopa no kuvuga twaca dusororera urabona ko bisi ku bisanzwe kuva muri ville gushika mu Kinama aho sanzwe nkorera akazi ka misi yose murazi ko ari inoti y'650 kuvuga twaca turiha inoti y'igihumbi tuca twinjira turiha inoti y'igihumbi kubera ko igitoro cabuze hama mu kugira naho tuve ngaho dushobore kwinjira urumva ko twaca tugasororera umuntu agaca atubwira agaca adufasha akatugira ku muntu w'ibisi kumusoro inoti y'igihumbi umva ko twaca turiha kugira umuntu ashike mu Kinama twariha deni ibihumbi bibiri urumva ko bitatworohe amakuru nayo kugenda n'amaguru kugaruka n'amaguru nk'umuntu aba ahetse umwana uramwitegereza ukumva biteye agahinda moto urumva ugiye kuraba naho uruka kabisi wagize imana ngo bakaronka canke bagenda n'amaguru washika muri quartier ukibaza ngo negereje imihanda tori moto nta nahamwe uyibona uyirose ahantu twaba tugenda ku 1500 igihumbi ubu n'ibihumbi 3 ibihumbi 4 ikitavuzwe ni amataxi kandi twaba tuniganira ku mataxi tukaniganira kuri bibiri mu gutaha umwe umugabo ubu uretse kutanazibona uzibonye ni 5,000 umwe urumva taxi muri abantu bane mu kariha 6 birateye ubwoba hama bamwe bavuga ngo wahora bagira urgence ngo utoye taxi ubu taxi ni 30,20 kurse kare kuri 5,6 nukuri biragoye igitoro cabaye ingorane kabisa leta irakwiye kuraba ukuntu yobigenza bakatuzanira igitoro urabona nk'abantu turabura ukuntu tubatwara nk'ubu nzi ko ndazunguruka ndondera amazutu nagenda gashika kuri sitasiyo basaba imiduga ni nka 50 ijana nashikirwa ngo ndashikiye igitoro kaca gikamyo nkaca nja gutondera ahandi ku yindi sitasiyo nashika naho nyene nkabura bo hagera nk'ubu muri controle kugira turihe amadokima y'imodokari ntitwakoze ukwezi kugahera amezi 3 agahera tutarakora bazanga ariko turabura amahera turimo n'amakori ivyo byose ni intambamyi je niko ndabona mu minsi 10 twababwiye yuko tuzoba turiko turabashikiriza urugendo rw'amahoro ukuvuga yuko tuzobashikiriza ingendo 10 nyene muri urugendo rw'amahoro rugira 8 tugomba tubashikirize ikintu gihambaye ubwa mbere na mbere bwobwo twebwe ntiturabamenyesha makuru ntitujejwe kubabwira ngo hanaha ibintu vyagenze uku ngo ejo vyagenze uku na kuriya naho rimwe na rimwe bibaye ngombwa tubikora twebwe mu majambo make turabereka ingorane iriho tukabereka yuko satani yatunyaze umunezero ivyo tubikora mu ntumbero yuko na wa wundi yahora avuga ati murabesha ivyo sivyo mwebwe muri abansi b'igihugu mwebwe ntimwipfuriza amahoro igihugu mwebwe ntimwipfuriza iterambere igihugu kugira ngo nawe yuguruka amaso amenye ibiriho amenye ukuri kuko atamenye uko kuri arashobora kumererwa nabi Bibiliya ivuga ngo abantu banje bishwe no kutamenya je ndemeza ntakekeranya ko mu gihe
abarundi twese twabonye yuko hariho ibibazo biduhanamiye vy'ukuri tukabibona, n'inyishu tuzoba tuyifise, inyishu izoba yabonetse. Uko nibaza rero, nibaza yuko ubu umurundi wese, umunyagihugu wese amaze kubona yuko hariho ikibazo, kandi ikibazo gikomeye cane. Mu Kirundi baca umugani ngo uja gukira ingwara arayirata. Rero barundi bene wacu, kino gihe ingwara yoyo ntawoyiharira, turayifise. N'abahora bidadira ubu ntabo nkicumva. Abahora bidadira ngo yangu nta ngorane dufise, ngo nta bibazo biriho, ubu sinkibumva iyo batomokiye. Twebwe rero ntituvuga ingorane gusa, ahubwo turerekana ingene vyoca bigenda kugira ngo dutore umuti w'ivyo bibazo biba biduhanze. Uno munsi rero ngomba nerekane inzira vyocamwo kugira ngo iki kibazo c'igitoro gihere, abarundi basubire bidegemvye mu ngendo zabo, mu bikorwa vyabo, mu rugendo rwabo rwo gushika ku ndoto zabo. Iki kibazo c'igitoro kwegana cane n'intwaro itabereye canke mauvaise gouvernance. Ivyo rero bigaca kwegana n'ibibazo vya politike bisanzwe biriho. Or mwibuke ijambo Professeur Ergozi yavuze ati un problème politique est un problème économique sans solution. Iki kibazo ni kibazo gisanzwe gifatanganye cane n'ikena ry'amadovize. Ikena ry'amadovize naryo rifatana na vya bibazo politike dufise mu gihugu. Umuti rero w'ibi vy'igitoro, umuti uhugira ngo amadovize asubira aboneke mu gihugu, umuti w'ubukene bw'abarundi, umuti w'umwiheburo abarundi bafise, umuti w'ayamaganya abarundi bafise, umuti w'aba barundi baruha bagata bakomoka bakaja gukorera mu bindi bihugu kubera babuze isaganirizo, umuti w'iyi miryango ibura uko yifata muri bino bihe kubera aho yahora ikura biba vyanse, ugaruka hahandi nyene, ugaruka muri vya biganiro vyohuza abarundi bose, vyega abo bantu bakoraniye hamwe bakiga guhera ku kibazo ca mbere gushika ku canyuma, kandi bakava ngaho nyamba bohamara iyinga, nyamba bohamara amayinga 5, nyamba bohamara amezi 2, nyamba bohamara amezi 3, igihe cose bohamara bakava ngaho bafise ico bapfunditse, bakava ngaho bafise inyishu ya vya bibazo vyose. Basogokuru barayamaze ngo ibigiye inama vyama bigira imana. Mu kurangiza ngomba ndababaze mwe muriko muranyumviriza, mu gihe abantu bashize umutima hamwe n'inama bati dutegerezwa kuva ngaha dutoye umuti wa kino kibazo, mbega uwo muti ntibowutora? Akabaza aha ncangaruka, mbega barundi, imitwe y'incabwenge z'abarundi bamwe bita retete bakoraniye hamwe bakavuga bati dutegerezwa kuva ngaha dutoye inyishu y'ibi bibazo biduhanamiye kuva ku cambere gushika ku canyuma, uwo muti bafise ugushaka, uwo muti ntibawutora? Akabaza. Ubu ingorane dufise turazisangiye, ariko reka ngaruke ku ngaruka imwe ishobora gushikira umurundi wese afise agatima tare, agatima kukwanka yuko hobaho ibiganiro, kumbure ku nyungu
z'umugambwe, kumbure ku mvo z'inyungu ziwe, kumbure ku zindi mvo tutazi, canke imvo z'amacakubiri canke amoko afatiye kuri ibi na biriya. Reka nerekane ingorane zishobora kumushikira. Wewe nyene uri kuranyumviriza ugwanya ko hoba ibiganiro, ushobora kugwara ukagwara ukaremba, wagera gutabaza ngo bagutware kwa muganga nta gitoro bafise, kumbure bari kwishene baratonze baterega twabuze igitoro, ambulance yagombize kugutora ngiyi iri kwipompo twabuze igitoro. Voilà, ngaho uragize ibibazo, uragwaye uraremba, uciye witaba Imana, canke n'umwana wawe canke n'umugore wawe afashwe n'imbanyi canke agwaye iyindi ngwara. Wewe ubuzima bwawe buciye bugenda, umwana wawe aragiye canke umugore wawe aragiye canke inshuti yawe wakunda iragiye iraguciye mu mwanya w'intoke, kandi kumbure iyaba hariho igitoro bari kumusimbana kwa muganga agafashwa. Ubu aho ngeze ndavuga nti umuntu w'umurundi yoba yanka yuko hobaho ibiganiro, ingaruka mbi zishobora gutangurira kuri we. Aho muri ico gihe nibaza yuko yoshobora kuvyemera. Ariko iryo si ryo sengesho ryanje, siryo ndiko ndasaba ngo uwanka ko hobaho ibiganiro ngo agire izi ngorane zose nariko ndavuga. Ahubwo ndamusabira ngo ahinduke, umutima wiwe worohe, yiyumvire kubiriko birashikira abanyagihugu muri rusangi, iduzwa ry'ibiciro ry'agasakisaki, ikena ry'imiti, ikena ry'amakori, ibikorwa vya leta biriko birahagarara. Nawe ajijuke aje mu mugwi w'abandi barundi banyotewe bipfuza kubona habayeho ibiganiro bihuza abarundi bose muri rusangi, kugira ngo ibibazo Uburundi bufise birangire. Rero ico nobahanura nuko tutoba bariyobegwa. Ndasagasagira umukuru w'igihugu c'u Burundi ngo yumve uyu mubabaro, ngo yumve aya marira, ngo yumve aka kajembegeti, ngo yumve irisibe abarundi barimwo. Nyene icubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi, ndizigira yuko ubu butumwa mu bwumvise, gerageza mu bukorereko, hanyuma ibiganiro bihuza abarundi bibeho. Abarundi twicarane tuganire kuva ku ngorane ya mbere gushika ku ya nyuma, hanyuma ibibazo abarundi barimwo birangire, tuje ku muvuduko w'iterambere nk'abandi bose. Nyene icubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi, aka kamo mugakoreyeko, ibiganiro bigatunganywa atawe bikumira, abarundi bogira bati ashi, bogira bati nukuri turagaruje umunezero satani yari yaratunyaze. Ariko kandi nyene icubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi, mu gihe mwo kwihoza aka kamo, mu gihe mwo kwihoza abarundi bariko barakoma induru, mu gihe mwo kwihoza abarundi bari mu mubabaro ntangere, mukamuguma muvuga yuko banezerewe kandi batanezerewe, ivyo vyohava bigira ingaruka mbi. Baca umugani ngo nta usomera bakoma induru. Izi mpanuro tubahaye hamwe muzifata nkama vyogenda neza, ariko muzifashe minenegwe abarundi bonyene bakavuga bati ko iki kibazo cananiranye, reka tucishirire mu ntoke. Ariko ndizeye yuko aka kamo mukumvise bitokwirirwa birashika iyo hose. Barundi kazi aho muherereye hose, nagomba ndabasabe tugira umwizero ko umukuru w'igihugu aka kamo akumvise, kandi ko adashobora kwirengagiza aya marira,
uyu mubabaro, aya maborogo y'abenegihugu. Kuko sinibaza yuko yohava agomba gukingira inyungu ziwe bwite canke inyungu z'umugambwe yihojeje inyungu zihambaye z'abanyagihugu ajejwe. Bigenze uko naho vyohava bituma arangiza ukutariko. Imana nibahezagire mwese, reka twibananirize rwa rugendo rwacu maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Umuntu atarashika mu ishure ry'abarundi bose turamuhaye kaze. Tubibutse ko twegereje gushika ku rugendo rwa nyuma. Hasigaye ingendo z'amahoro zibiri kugira ngo tuzoje tubandaniriza aho twahora. Urapfumureka kumviriza izindi ngendo zose, mugabo wumvirize izi ngendo 10 twahariye ingendo z'amahoro. Naho izi ngendo z'amahoro zose zihambaye, urugendo rwa nyuma rw'amahoro rurahambaye gusumba izindi zose.